Tabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro n'umwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru twabateguriye uno munsi mu nkundire tuyatangurire ku ngingo nkuru arizo zikurikira. Abashinga mateka baranegura kubona leta ishira imbere amadeni yo gukora ibikorwa vyayo hakuru yoshira imbere amadeni mu kugwiza umwimbu. Ibi bakaba bishikirije aho bariko biga integuro y'ibwirizwa ijanye n'uburyo bwinjiye mu mwaka wa 2020 ushira umwaka wa 2021. Ibarabara rikuru ry'igihugu nimero ya 3 aricyo rya Bujumbura Rumonge ngo rigiye gusanurwa vuba. Ibi bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta, hakaba hari mu nama yagirishije kuri uyu wa kabiri aho mu ntara ya Rumonge. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze mw'idonido ryano makuru. Bamwe mu bashinga amateka baranegura kubona leta ishira imbere amadeni yo gukora ibikorwa vyayo, bakaba babishikirije mu gihe inama nshinga amateka yariko iriga integuro y'ibwirizwa ijanye n'uburyo leta yinjije mu mwaka wa 2020 ushira wa 2021 hamwe n'ingene ubwo buryo bwakoreshejwe. Umushikiranganje yarimo n'amashinga amateka akaba yarishiye ko ubu leta iriko irerekeza ku madeni yo kugwiza umwimbu. Ni nkuru tubaza Jean de Dieu irakoze. Abashinga amateka bashashe kuri uyu wa mbere bagarutse ku madeni leta ifata yo kurangura ibikorwa. Bamwe muri abo bashinga amateka bagasaba ko leta yoshira imbere gusaba amadeni aza mu kugwiza umwimbu. Kubw'uyo mushinga amateka leta yosaba no kongereza ibiringo vyo kuriha ideni. Mugabo turabona neza ko la leta nagiye iraba nyandetema ya budget pour le fonctionnement ya leta oriyo yuko mu yandeta kugira ngo finance l'économie finance le secteur privé none ko yo andetema muvuga ko muzogira maîtrise kubera iki mutoca musaba les créanciers yuko peut-être mu mamezure mufata boca musaba la prolongation de l'échéance de remboursement kugira bipeze moins sur avec moins de pression kuri andetema ushaka gusabisha kugira 50 hari ibihugu bashikana imyaka 100 kugira ngo hamwe de pression. Umushikiranganje w'ikigega ca leta arahumuriza ko amadeni benayo bariko barayavamwo. Kubijanye no gusaba kongereza ikiringo cyo gusubiza ayo madeni ngo barabikora ariko bafise aho bagarukiriza. Rero nibaza yuko ibi vya andetema ko twagiye mu vya fonctionnement ubu turiko turabivamwo avec ce budget programme. Nibi vya fonctionnement tuca tubifeza ntunzenya conditionnel na ntunzenya na investissement. Muzobibona nilo projet yaza muzosanga muri investissement vyari yongereye cyane gose par rapport yaho twari turi muri fonctionnement. Donc nizo mpinyanyuro ziriko ziragenda zikogwa kugira ngo za investissement arizo zizoheza zikavyara amafaranga azoza kwishura ya madeni tuba twafashe. Ariko muvyumve neza harabaye igihe naho nyene niyo fonctionnement idashobotse na investissement umuntu atashobora kwirondera ngo ayishobore. Bo ico kuvuga ngo tuze turasaba yuko kumbure tuzori hadutevye turabikora duhora tubikora mugabo hari haho utegerezwa kugarukiriza. Kukijanye no kuriha amadeni Burundi bufata muri rusangi, umushikiranganje avuga ko arihwa uko uburyo bubonetse. Tubandanye nano makuru mu bijanye n'inyubako rusangi aho ngo leta ifise akunguko hamwe ibarabara rikuru nimero ya 3 ariryo rya Bujumbura Rumonge ryo sanurwa vuba. Bikaba byashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo ikigega ca leta. Ni mu nama yagirishije muri nondwi aho mu ntara ya Rumonge. Ikindi kibazo cavuzwe kikaba ari kijanye n'imizibukiro bamwe mu banyagihugu baho mu Rumonge bazokorwa ko nizo nyubako bategerezwa kuzoronswa. Ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago. Ikibazo c'umuzibukiro kitarava mu nzira ngo ibikorwa nyezina byo gusubira mu ibarabara ry'igihugu nimero 3 igice caryo ca Rumonge Gitaza bije vyatangura kiri mu vyabajijwe ubwa mbere.
buramatari w'intara ya Rumonge yakibajije umushikiranganje w'ikigega ca leta abaza aho kigeze. Domitien Ndeho kubwayo umushikiranganje w'ikigega ca leta avuga ko vyabaye ngombwa ko habanza kuboneka itegeko risubiramwo ingene umuzibukiro utangwa, akavuga ko ico kibazo kigiye kuva mu nzira ishirahamwe ryubaka ibarabara ritangura ibikorwa nyezina kuko ari ku nyungu za leta y'u Burundi. Muri iyo nama iri mu ntumbero yo gusanga abanyagihugu ku kivi no gutorera inyishu ku bibazo vyabo n'ikibazo c'umuzibukiro, abanyagihugu bavuga ko amatongo yabo yigaruriwe n'ikambi ya gisirikare yo ku Rukinga mu gisagara ca Rumonge bamaze imyaka myinshi basaba cabajijwe. Umushikiranganje Domitien Ndeho kubwayo avuga ko bagiye kuvugana nabo vyega bose kugira ngo ico kibazo gitoregwe inyishu irama kandi ya vuba. Tubananye nano makuru mu gisata c'ubutunzi nyene. Amafaranga leta ikoresha buri mwaka budget annuel ngo yama ari make gusomvya ibiba bikenewe gukorwa. Ibi nivyashikirijwe n'urongoye ishiramwe Parseme ni mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa gatatu. Faustin Ndikumana akavuga ko mu gutegura uburyo leta ikoresha abashikiranganji boza barajame kugira berekane imigambi yihutirwa kurusha iyindi. Amahera ya mari make mgato wakenera vyinshi mugabo kuya priyo no kumenya ibije imbere y'ibindi ntivyihereranywa ni namashe mbateke cibisigi bivuze kwa hore n'uwo muco mwiza burya rero conseil de mise iza gutegura ibintu vyahiye kandi niyo yo mu namashikiranganje yategeza kuba nk'ubu yabaye publier bayerekanye kuva mu kwezi kwa kane twategeza kuva mu kwezi kwa kane turiko turayisoma mbe hari mwiki abanyamakuru abashinga amateka bakabarayitora akabaritegura ibyo bazobaza bakaraba hanyuma so budgetaire bakavugwa vyinshi na raporo uyu mwaka uheruka n'iki byose ariko rero naturacari nyuma niyo bishiza ugasangije mu mwanya muto bagenda hira gute nkubategeza guharira n'abashikiranganje baraza muri ivyo by'ubwa mbere none umushikiranganje we gacarita sibeyo cabikora byo wenyene mu burimyi n'ubworozi no umushikiranganje azodukorera iki ubu transport murabona ibya transport ngene biturembeje azodukorera iki wa transport amabara azotugira munaya n'igiki gishasha agira tugirire ibi bitoro mbese rock strategique bazoyutubakira uyu mwaka ni ibitugoye ni wowe ibigira bigori nidusigurire igituma ibi ari byo bibaye byinshi gusumba tutagezaho ntibikunda n'iryo terambere nduheza ngo turiro. Turabandanya nano makuru kwigisha ugwaruka bijanye no gutsimbataza amahoro biciye mu kubungabunga ibidukikije ni kimwe mu vyatumye ugwaruka rwo mu bihugu 9 harimo ivyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko bitunganya ibikorwa byo gutera ibiti ku ruzi Mpanda ruri mu ntara ya Bubanza. Ibi bikorwa bikaba byatukanijwe n'urwego rujejwe amahoro n'umutekano mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kurikira General de Brigade Domitien Kabisa ajejwe ibikorwa mu rugo rwego. Igikorwa turiko turakora kijanye n'ingingo yishira hamwe mpuzamakungu ONU igisata kijejwe umutekano ingingo y'ibihumbi 2250 isaba ibihugu vyose ko vyoja hamwe binjiza ugwaruka kandi bumvisha ugwaruka ibibazo byo gutorera umuti umutekano n'amahoro no gukingira ibidukikije. Ni kandi muri iyi ntumbero y'inama nkuru yaheruka kubera ngaha ayi Bujumbura muri bukitangazo ryabaye iyo bita Declaration de Bujumbura aho umukuru w'igihugu yaheruka kugirisha inama y'ugwaruka ku rwego rwa Afrika. Aha rero twaje kugira dushire mu ngiro izo ngingo iyo ishira hamwe mpuzamakungoni ingingo y'ishira hamwe y'ubumwe bwa Afrika nayo shamwe y'ubumwe bwa Afrika rikaba ari ryo dukukira hama kandi no gushira mu ngiro ivyavuye muri iyo bita Declaration de Bujumbura kuvyerekeye uruhara kugwaruka mu bintu by'amahoro n'umutekano no gukingira ibidukikije mu bintu byo konona amahoro cyangwa konona umutekano uruhara abakiri bato bagira rwarunini. Nico gituma baciye bashira imbere yuko ho kwigishwa hariho inkingi zitanu aho ugwaruka rutegerezwa gukorera hamwe
kugira wigishwe kugira uruhara runini mu bintu bikorwa by'amahoro n'umutekano kandi murazi mu bintu bikorwa by'amahoro n'umutekano no gukingira ibitukikije bitegerezwa kujamo nico gituma mwumva dufatanya amahoro n'umutekano no gukingira ibidukikije. Mu makuru yo mu makungu naho inzo ya 11 nizo zapfiriye muri imwe mu bitaro byo mu gihugu ca Senegal kuri uyu wa gatatu. Hano makuru dukesha ikinyamakuru Africa News tuyashikirizwe na Sheila Irambona. C'est un nouveau drame hospitalier qui vient endeuiller le Sénégal. Amakuru dukesha Africa News amenyesha ko hari ibara ryaraye riteye muri Senegal utuyeya 11 twafiriye mu isanganya ry'umuriro ryadutse mu bitaro biri Itivane igisagara kiri mu burengero bw'Dakar. Ngo kuri konti Twitter yiwe President Macky Sall akaba yahojeje imiryango yabuze utwara ico gisagara akaba yamenyesheje ko muga hari utuyoya dutatu bashoboye kurokora ngo iryo sanganya rikaba ryaturutse ngo kungorane y'umunyaga nkuba. Iryo bara rikaba ryibukije irindi ryabaye mu ndwi ziheze mu bindi bitaro byo mu buraruko bw'igihugu aho umuvyeyi yarageze kwibaruka yapfuye yaramaze amasaha asaba ko bamukora. Abari kumwakira bamubujije kuguma yitakambira bakamubwira ko bamwirukana. Ifa ry'uwo muvyeyi ngo rikaba ryateye imyidogo myinshi muri Senegal rikongera rigashira ahabona ingorane ziri muri ico gisata c'amagara y'abantu muri Senegal. Abakirize batatu bariko barakora ico gihe bakaba bafunzwe bakaba baciriwe umunyororo w'amezi 6 kuko batafashije umuntu ari kumfira. Non assistance à personne en danger. Nino kuri no nkuru yo mu gihugu ca Senegal duciye turamiriza ko hano makuru twabateguriye uno munsi. Reka nshimire mwese mafasha kanya ko gukurikira ano makuru. Nshimire na bagenzanje bo mu ruganda rwa televiziyo Isanganiro bamfashije gutororokanya ano makuru. Ndabifuriza kubandanya mukurikira n'ibindi biganiro vya televiziyo Isanganiro.